kugezwaho na Aloys Bigirimana. Urakoze Geoffrey. Tuyahere mu yavugwa mu Burundi. Leta y'u Burundi yarirukanye uwuserukira ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu ikete bwashize ku mukono ku munsi wa kabiri ikaja habona ku munsi wa gatatu. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bw'u Burundi ntibwavuze ico buhoye muganga Walter Kazadi Mulombo, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi, amashirahamwe yigenga n'amakungu banenga leta y'u Burundi ko yoba idatangaza ibitigiri nyavyo by'abanduye uwo mugera. Muganga Walter co kimwe n'abandi bahinga batatu ba OMS birukanywe ku gataka k'u Burundi bahawe kugera ku munsi wa gatanu bakaba bakinjuye. Muganga Walter Kazadi yaramaze imyaka 4 ahagarariye OMS mu Burundi nk'uko wenyene ubwiwe yabishikirije ku rubuga rwiwe rwa LinkedIn. Gushika ubu mu Burundi bamaze kwandura umugera wa corona bangana kuri 15.